abazivyaye ngo bazi bazibandanye wibaza ko byo biva kuki navuze ko ndavuze ibintu by'abandi ariko ndavuga ruhande rwanje ariko ndavuga ku ruhande rwanje kandi nkomeza SATB entertainment ndazi uyimazemo igihe kirekire cyane kandi urazi ikintu gishusha entertainment kandi urazi ikintu gituma entertainment ikora ndakuzi nk'umuntu akunze gufata kanya agahanura abagenzi we nubwo kenshi benshi usanga batabigendera ndashaka SATB ashobore gufata kanya gato yibutsa abantu icari cyo entertainment mu gihugu niki kandi iryoshwa niki gituma entertainment iba igira vibe mu tuntu n'utuntu kera platform ziriho radio ariko no munsi nakoresha umwanya ntawe usigaye ukazi mini komesha simbizi nawe urumva byuka genda gateka isosi akachaza simbizi bami ya SATB kamanura brand ya SATB yubatse imyaka myinshi usanga companies nazo zibonera zikabona ko tumaze isi ama ejo bahamagaye muri mukumva ko mubabaye kandi ari mwe mutwishyira brand ariko bivyo byose mwe muvyita entertainment aho rero nk'abantu barundi babasha ivyo karabatahura ngo nubwo umuntu wamuvuga nabi wamuvuze ubumugiriye promo Okay, SATB twereka tukore kuje kuruhuka nyabaze neza ko tuzofata umwanya ngo tugusange muhira tuzugire byinshi tuyaje njye no muziki muri pause muri cyane decoration asante sana fate serve fate jamaa kwetu kwa hapa ni wapi wagombora watu wakirukana landri hapa ni wapi hapa ni Dubai team Satura oyo Satura oyo abavutaji tabani kuya hapa ni sanyene hapa nyene nyene mwende kule nyuma ingovu nyinshi tuvize kumitima tuzitekwa nabo dukunda hapa ni wapi byarafashe ingovu nyinshi kubaka izina byarafashe umwanya mwinshi kubaka izina byarafashe ingovu nyinshi kabisa muri hehe
uno munsi twazindukiye gacindege Mercure ndadaye aho twaje kwakira umuririmbyi SATB Satura Mabafu Avuye akaba asanzwe avuye Dubai aho yaragiye guteramisha abasanzwe bahurikiye mu rwa diaspora guteramisha aba diaspora Dubai twagiye turamubona mu bihugu byinshi adufitiye Kiding n'indirimbo shasha SATB yarekuye ari Dubai nyine tufite byinshi kumubaza akaba yaje kwakirwa n'abafana baba ibihumbi 2000 gacindege Mercure ndadaye aho boneza yuko habuze n'inzira kubera ubwinshi bw'abantu bamukunda SATB Satura Mabafu agisha ku gacindege Mercure ndadaye nkuko yabisavye ko akineye amashugwe abakobwa beza babijejwe bamuzana amashugwe yiwe bivanye n'igikorwa ciza yakoze SATB Satura Mabafu turakuramukije mahoro cyane ndabaramukije team Satura hoyo ego SATB Satura Mabafu turashaka kumenya ambega urugendo rwagenze gute ko twabonye mwatevye bivanye n'amasaha byari byasabwe ko mushika ku gacindege cyacu ciza ca Bujumbura indege yatevye gushika nico gituma twazevye ikibazo technique ikibazo bisanzwe bibaho nico gituma twashise tutakigatu SATB reka dusimbire ku bijanye n'urugendo mwarafashe urugendo rubashikana Dubai bivanye na concert mwari mufise muri kiriya gihe ariko SATB ntiyashotse ataha mbega hari ibindi bikorwa bijanye n'umuziki we SATB yoba yarakoreye Dubai nabwiye ko ngiye kurondera amahera byashe saba ko mvayo ndariye navuye ndariye reka uracora amahera mwahembwe ndayaheza ugaseka naye SATB hari video yabonetse muri Dubai aho uraneza yuko tunanagukeza kuri performance mwakoze nziza idasanzwe kuri performance mwakoze idasanzwe Dubai twagiye turabona ku video mwagiye murashikiriza muri iyo video nyine idasanzwe mwasho kudushikiriza hariho skandale yabaye mukoroka mugwa hasi kuri stage benshi wakifuza kumenya amagara SATB ukungene yifashe mbega kiya gihe byari bimeze gute nikibazo SATB yahuye naco canke nakantu probleme z'akazi zene isanganya ry'akazi n'ibintu bisanzwe umuntu wari wese ushaka kugenda uri mu mason akubita umusumari kwa kuponda inyundo asanga uribabaje birasanzwe cyane hari yashushe cyane naje ndi mu mizuka ya atari yaga ndasuka amazi hari biyo hasi ama ndanyerera birasanzwe cyane kandi uko nukuri ego ico gihe abarundi barababaye bavuga ati umuririmbyi wacu bagize ikibazo yo bagiye kugwa hasi nk'abandi baririmbyi tukunze kubona bari rwego mpuza makungu twagiye turabona bitaba Imana bati SATB mbega ubuzima bwiwe bwari bwifashe neza nta kibazo yo baragize oya naragira ko nitaba Imana oya kuri urya mwanya nta kabazo wo waragize nta kibazo nakimwe SATB ntwabonye umusode gene yavyuse ari ni seconda nagumye hasi umuzo dace navyuka kazi kabisa SATB bimwe mu bintu wakunze kwandika uri hariya i Dubai nyene waravuze ati ajya amazi abaririmbye abastari bakunda gusesa mu bantu afise amabanga akomeye cyane hari post nabonye ivuga ati wajya amazi abastari basesa ku mazi nabibonye muri publication ku rubuga rwa Facebook SATB hari cyo babizi ko kurajya amazi abastari bakunda gusesa ego SATB reka dusubire kwa cawe Kiding igwa kidasanzwe kiriko kiranezereza abarundi benshi hirya nino ndetse no hanze y'igihugu cacu zacu Burundi ndetse kaba gifise na performance nziza ku bariko bararuraba kubiga kwa YouTube Kiding wadubwiraga kuru gato kujana igwa gishashe weze gushira hanze baza Kiding mwanyakiriye gute je ntana twe tumeze neza nga mu Burundi ni fresh tumeze neza cyane ego shakubona resultat ngeze mu Burundi nta kintu bivuga ego turifuza kugutera gakuru kugira Kiding ivuke byagenze gute ni projet yahuje ibihugu bine Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania. Touch nini sisi ko mwabonye quality iri hejuru paraporo y'izindi quality ndagomeruka quality nkijya igihe abarundi bari bakimeze neza mu mutwe yego kera abarundi bari bameze neza mu mutwe ntibari bwa somehow harageze igihe rero ndareka kuinvestisa kubera yuko abantu batari bwatahure igihe bashobora gushigikira artist wabo basanga imitahe nayo shizemo nagiye gushamo imitahe myinshi muri Kiding kubera yuko nabonye ko bikenewe kandi fights ikomeye dukeneye kugwanya umuziki Burundi muri gusange tugiye kuri Kiding nyene hari amakuru ava hakujya Kanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho ubona ko hariho ikinyamakuru cyo muri ico gihugu canditse kimenyesha yuko niyo Bosco umuririmbyi abikora neza mu gihugu cy'u Rwanda ko yoba yaragize touch cyakora kuri ndirimbo Kiding best why niyo Bosco wenyene hariho touch ya Jose touch ya Nis Beat hariho touch ya
Herbert Keys from Uganda, Touch SATB, ni indirimbo yakoranye n'abantu benshi. Kuri lyrics twakoranye na Neo Bosco, hama kuri production audio dukorana na Jose na Nisbeat, Jose hama kuri video dukorana na Jose n'abandi. Yego. Sabi ku kintu kijanye no kubikiza amafaranga menshi mu muziki, nike kintu womenyesha nk'abaririmbyi bariko barakora umuziki kubikiza amafaranga menshi, inyungu iri mu kubikiza amafaranga menshi cyane mu muziki? Kurondera quality ikintu cyoroshe. Quality ni ikintu gikomeye cyane parce que quality ni represent artist na n'ukuru. Quality bisaba too much money. Ya projet ma $6,000 kuduga hafi $10,000 urumva. Sasa ikintu cyoroshe muri music tariha. Music yacu urabona nk'ubu naje ngaha ndiko ndibira ati irya faranga rizogaruka. By the way Sadbi mwaragize bakwemura bivanye n'akazi kanyu keza murasohoka igihugu nkuko wigeze kubimenyesha abarundi vuga ati jewe sinzosohoka igihugu ataco ngiye gukora nzosohoka ngiye gukora abankeneye bazosanga ngaha turafise n'ibindi bikorwa byinshi wakoze uri ngaha mu gihugu iwanyu mu Burundi udasohotse kandi bikakundwa cyane uyu munsi watanguye gusohoka twarabonye uravuye Dubai abakurikirana imbuga zawe barabonye ko wamenyesheje ko ugiye kuja Sweden mbega visa yo barabonetse gushaka no mwanya ngiye kurondera visa ntinayironka muzobimenyeshwa ntayironka bakyanyumbana ariko Sabi abantu benshi bari bazi yuko kugiye Dubai waronse visa ni navyo vyaciye ku mbuga nyinshi bavuga ati Sabi ho yaronse visa utugiye kumukira uri kuno munsi bumvise yuko ataviza uraronke nona yuko mengo hari hagahazi ubuzima simbesha kazi gakubesha ego kandi ikitari cyawe si cyawe bro ego ikiwawe uri ikiwawe ikitari cyo nico nikizoza kika ego ikiwanje navuye kubikora you see do you understand Sabi twibukanya gato ku Barundi bari bazi neza yuko Sabi azova Dubai agigwa mu gihugu ca Sweden abantu benshi bari bazi neza ko Sabi azova Dubai aza guteramisha Barundi mu gihugu ca Sweden waje uzo kugenda muri Sweden igiteramo cyo muri Sweden twibukanya kandi n'iryari ku Barundi bitege neza ko Sabi azosura muri Sweden ndashaka kugenda muri Sweden itariki 28 z'ukwezi k'umunani nagiye muri Sweden kandi je cyizere ko nzogenda kandi ikindi kibazo je kizaha nyene nukungene muri izi ngendo warumaze iminsi uri kuragira utapiblia cyane utabimenyesha abantu abarundi benshi yuko ugiye wasanga na timu satura basanzwe bari nyuma yawe cyane benshi batana bimenya sinzi ko babimenya ariko no munsi baje bakuzaniye amashurwe kwera wanabimenyesheje nihe nyungu iri hanini ku muririmbyi yavuye mu kazi agataha mu rugo hatimu yukamwakira kandi kamwakira no kwezi nihe nyungu ku mustar nari ati oya hingera Andri subiri monsieur nari ati nihe nyungu ku muririmbyi ko urashobora kugenda kwibuga cy'indege bakabona ifoto imwe ifoto uri wenyine n'abantu muri team team y'abasore banje barambye sati turashaka kwakira Sabi uje mu gihugu aho umurundi wese akarishimira kidding bivane kugwa ciza wabahaye baramaze igihe yego bari bamaze imbere baramaze n'igihe kinini abagukumbuye turaje feedback ku mbuga hirya nino uyu munsi watonye gusoko wasose udafise kidding uno munsi uragarutse ugiye kuzosubira gusoko ufise kidding ndiri bifise quality ihuze ibihugu bingahe vyose ku muririmvyi kuri Sabi mbega uribaza ko kidding ugiye kugufasha iki mu ngendo ugiye gufata zo mu kazi kawe mu muziki kidding narayiso yaje kurinja ndi mu bindi ndi kwiyumvira izindi quality izindi yego kidding yarasohotse abantu bayakira batayakira namaze kugara ibya kidding oya tutwara gusigariye tumeze neza hameze neza abarundi nabya kidding birimo amo hari izindi projects zikomakomeye Sabi sinogenda ntavuze iki kintu ni wewe kenshi ugerageje warakunda gufata ijambo utanga nk'isomo uhereza isomo ku Barundi ubigisha ikungene bakwiye kwitwara bijanye na social media bijanye no kwibrandinga ikintu cyo kwifunga inyungu yacu waranavuga kenshi ati hariho ibiteramo bimwe muri rimwe adashoboye no kwemera gukora bivanye na brand yiwe n'ubushobozi bwiwe atabaragirako ariko no munsi igiteramo Abarundi barindiranye ishika byinshi cyane ni igiteramo Sabi bazokora mu gihugu ca Sweden ico giteramo Abarundi bashobora gutahura neza yuko Sabi
yageze neza ku rwego rwo guhagara kuri stage imwe n'aba Burna Boy n'aba Yemi Alade n'aba Harmonize n'abandi kuri urwo rwego abarundi botahura ico kintu yawo gitahura ego SATB avuga tushobora kure kuje kuruhuka uko n'urugendo rutari ari rugufi ariko turifuza kumenya nk'umuririmbyi bakuze uburundi bwishimira bufise nike kintu uze nka experience ku bandi baririmbyi bagenzawe wasize hano the first time so njabuka inyanja bavuga inyanja it's been a long time ni imyaka myinshi ngora music ntasohoka hanze yego benshi bavuze ngo SATB ntazorenga Kanyaruwe isi ariko ndashimira Imana kuri hanze MP kure gato ariko vision zanje ndigushika kuri cyane so nibaza yuko experience nuko nagiye ahantu ntari bwage muri Azi ndahanyeje ukuburu nabonye ibintu runaka nzoza nkora ngaho nahuye n'abarundi benshi bari Dubai community yabo ifise ubumwe bakundana sisi mwabonye nyene banyakiriye ibintu byari bimeze neza nahigiye kubana n'abantu kuko banyeretse urukundo nyine babanye hagati yabo mugiye bari mu mahanga n'ibindi twagiye turaganira n'abantu batandukanye nk'aba Gahepe boss Gahepe ariyo boss Kevin ujya avyibushe cyane ariho na Somali abose n'abantu twagiye turahura rero tuganira tuyaga ku bintu n'ibindi kubyerekeye entertainment nyine ikogwa hari abantu babizi cyane par rapport ya twebwe turi babizi bafise imyaka myinshi yes n'abasomali n'abandi ibijanye no kuinvestisa canke amasoko y'ubudandaji ego twaravuganye kubyerekeye investissement mu muziki nyine bashobora kuyunga bakainvestisa mu muziki wacu sisi ko mwabonye ko batanguye kuinvestisa muri image ya artist ingene nakiriwe tusa ibintu byatanguye kandi ebana mutaye nishinzo kabisa ego Sabini Alvin Gucci King ni chore hasi yakaraka kupagi kamera hapo nikanyosha oyo sasa manyekunire mama ya Dubai franga za Dubai yego izo franga zile franga bazitagaje hashimuhungisha abantu banje okay je ndisohoke bindi nako izo dirhamu oyo tujiendelea tusubiri alaba vaccine yo because the ambassador w'igihugu cy'u Burundi no kugihugu je kita you see ingene ibintu bimeze sinovuga byinshi ariko namwe murabizi ariko ndakunda igihugu cyaje ntacyo cyategeka ko kabisa tuge mu byo gukunda igihugu patriotisme buri murundi wese aba yumva ko ateza gukunda igihugu ciwe cyamuza hoya n'abandi batagikunda benshi barahimutse urumva benshi batagikunda bafise byinshi bafise uburyo bwinshi abantu bagikunda ntacyo bafise urumva no kugira ngo baronke cyo kurya birabagora abacanga bafise companies ibintu bikomeye cyane yego sabye tugiye ngaho mu kwifunga kwa cyane nkuko umugenzi wanje yabivuze naho atagisiguye neza ni SATB arunka deal nti ariko nziza biva no kwifunga kwiwe abandi baririmbyi cyo twita new generation benshi turakunze kubona basohoka n'ibindi ariko SATB bakavuga ati je nzokomanda umwifunzi abazoshaka amakora bo bazosanga mu gihugu wanje ariko ntasohotse bikaje bija muri ya brand yo kwifunga mbega kuri SATB nk'umuririmbyi nuvuga neza ko amaze kugira byinshi yanditse amateka amaze kwandika kino gihe ubona aho bahari hageze yuko SATB yabandanye yifunga kwifunga kubuhe buryo biravana n'uburyo wifunga ko je ndashaka kurara inzara nta nk'imiliyoni 3 zimwe ariko home imbabura ikaba yazimye tatse isi iravana kwifunga mu buhe buryo umuririmbyi arifunga ko SATB nka show ubu atakibonekamo narabuze ko ari 10 millions
abantu benshi baramfashe nk'umwasi bavuze bati ariko ariyemera tugahe tugatuma tuyahabo hanze isi ariko ampako ko nanjye ndashoboye investissement nkora ni nini cyane kari kuri kidi kaduga sagutwara sagutmuse sinkwiriye kweli kidi dimije kuri conseil kampuni ndonde kweli nanjye nikwiye kuma December pole nikwiriye kidakwiriye twebwe twarakoze igihugu dukora ama projet yego amwamwe arakomera ayo ma projet twarashiki turakorera irazira ba platform nini no munsi abana bariko bararira ko isi gusa hari ivuga ati mu muziki witwa Nyandika harabari bafise inyota ndababera amazi hageze ko baca okay. Mbega niki kintu ne gituma ayo ma companies muba mwaravyaye mugakomeza bikarangi ama projet mukora companies zikora habo ego ndashaka kumenya izo projet kubera kizidaza ngo zibandanye zize ngo zikomere abazivyaye ngo bazibandanye wowe baza ko byo biva kuki navuze ko ndavuze ibintu by'abandi ariko ndavuga ku ruhande rwanje kandi nikomeza SATB entertainment ndazi uyimazemo igihe kirekire cyane kandi urazi ikintu gishusha entertainment kandi urazi ikintu gituma entertainment ikora ndakuzi nk'umuntu akunze gufata akanya agahanura abagenzi we nubwo kenshi benshi usanga batabigendera ndashaka SATB ashobore gufata akanya gato yibutsa abantu icari cyo entertainment mu gihugu niki kandi iryoshwa niki gituma entertainment iba igira vibe mutune n'utuntu kera platform ziriho radio ariko no munsi nakoresha umwanya nawe usigaye ukazi mini komesha simbizi nawe urumva byuka agenda agateka isosi akacaza simbizi fami ya SATB kamanura brand ya SATB yubatse imyaka myinshi usanga companies nazo zibonera zikabona ko tumaze isi ama ejo bahamagaye n'umuririmbyi mukumva ko mubabaye kandi ari mwe mutwishyira brand ariko mu byose mwe mu byita entertainment aho rero nk'abantu barundi babasha ivyo karabatahura ngo nubwo umuntu wamuvuga nabi wamuvuze ntubumugiriye promo Okay, SATB twereka tukore kuje kuruhuka nyamaze neza ko tuzofata umwanya ngo tugusange muhira tuzugire byinshi tuyaje mjanye no muziki muri pause muri cyane courage asante sana fatense fatira